BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini kuri internet kuri bbcgahuza.com. Saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri uno wa gatanu itariki 9 z'ukwa kane 2021. Umuganwa Philip Duke wa Edinburgh, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza, yajyamiye kuboko kw'abagabo mu gitondo cy'uno munsi afise imyaka 99. Muri ano makuru yihariye turagaruka ku byaranze ubuzima bw'uyu muganwa. Wa mbere yaramaze imyaka myinshi nk'umufasha w'umwamikazi muri kahise ku Bwongereza. Ubutumwa bwo guhoza umuryango w'ubwami hamwe n'igihugu cy'Ubwongereza bubandanya gushika buvuye hirya no hino ku isi. Muri ano makuru ndabandi kumwe na Jacques Nitegeka, akaba ari karakorera muhira mu ntumbero kwirinda coronavirus. Ndasubiye kubaha mwiriwe. Ikirimba cha Buckingham Palace mu Bwongereza cyatangaje ko Duke wa Edinburgh, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza, yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Umuganwa Philip yarafise imyaka 99, akaba yaramaze igihe kirekire nk'umufasha w'umwamikazi muri kahise ku Bwongereza. Duke n'umwamikazi bari bamaze imyaka irenga 70 babiranye, kandi umuganwa Philip yahebeye imyaka 70 y'ubuzima bwiwe kurangura amabanga y'ubwami, akorera igihugu ari impande y'umwamikazi. Yagiye mu zabukuru mu ci ry'umwaka w'2017. Mu rwandiko ibiro by'ubwami vyanditse biti: turi n'umubabaro udasanzwe wo kubamenyesha yuko nyene cyubahiro nyene nganji umwamikazi yatangaje urupfu rw'umunega wiwe akunda cyane, nyene cyubahiro umuganwa Philip Duke wa Edinburgh. Nyene cyubahiro yatabarutse mu mahoro mu gitondo cy'uno munsi ku kirimba ca Windsor. Ayandi makuru aratangazwa igihe nicagera. Umuryango w'ubwami wifatanije n'abantu hirya no hino ku isi mu kugandarira umuhisi. Igikomangoma Filipo yasubiye mu ngoro ya Windsor ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu nyuma yo kumara ukwezi mu bitaro, kikaba aricyo gihe kirekire yamaze mu bitaro. Yabanje kuvurwa uburwayi bwa infection ariko hanabagwa umutima kubera ikibazo yarasanganywe. Nise w'igikomangoma Charles, igikomangomakazi Anne, igikomangoma Andrew n'igikomangoma Edward, akaba yaburaga gusa amezi 2 ngo yuzuze imyaka 100 avutse mu kwezi kwa gatandatu. Igice kinini cy'iki cyorezo cya COVID-19 yarakimaze ari kumwe n'umwamikazi i Windsor. Amuvuga mu cyubahiro hanze y'ibiro vyiwe vya Downing Street, Mushkiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko umuganwa Philip yarakunzwe n'abantu n'ibisekuru binyuranye, haba mu Bwongereza haba mu muryango wiganjemwo ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza, Commonwealth n'ahandi ku isi. Yavuze ko umuganwa Philip atahwemye gushigikira umwamikazi Elizabeth mu kazi ke ka buri munsi nk'ubwami. Umuganwa wa Philip yakunzwe n'abantu burunganwe rutandukanye ngaha mu Bwongereza, muri Commonwealth no ku isi. Yabaye umugabo w'umwamikazi wa mbere arambye cyane muri kahise, umwe mu bantu ba nyuma bari bakiriho bagwanye mu ntambara ya kabiri y'isi muri Cape Matapan, aho yahayagijwe ku butwari, hamwe no mu gitero ca Sicile aho yakidije ubwato bwiwe kubera ubwenge bwiwe bwihuta. Kuva kuri iyo ntambara yaciye afata akarangamutima ko kwitanga kamuranze mu byagiye birahinduka mu kiringo cy'inyuma y'intambara. Nk'umuhinga mu kunyonga ibitwazi, yarafashije kuyobora umuryango w'ubwami n'ingoma ku buryo wagumye ari urwego atanumwe ahakana ko ari nkenerwa mu gushira hagati na hagati no kunezerwa ubuzima bw'igihugu cacu. Yaharaniye gukingira ibidukikije n'isi kama imbere cyane yuko biba ingendo. Ku ndinganizo y'agashimwe kitiriwe Duke wa Edinburgh,
yarabaye icyitegererezo ku buzima bw'abakiri bato batagira igitigiri, naho mu bikorwa biharurwa mu bihumbi n'ibihumbi yagiye imbere, yabatumye kugira umwizero no kubaha intege mu byo bifuza gushikako. Twibuka umuganwa kuri ivyo byose, ariko na cyane cyane kuba yarashigikiye adahengeshanya umwamikazi. For all of this, and above all, for his steadfast support for Her Majesty the Queen. Naho umukuru batavuga rumwe na leta Keir Starmer we yavuze ko Ubwongereza butakaje umuntu wakataraboneka wakoreraga rubanda akanitangira igihugu. Ni mwumve. Kubura igikomangoma Philip, Ubwongereza buhombye umukozi udasanzwe. Ubuzima bwe yari yarabweguriye igihugu cyacu. Hejuru ya byose ariko ndatekereza ko azibukirwa ku kuntu yari yariyeguriye kandi agahora hafi y'umwamikazi. Ibitekerezo byacu byose tubyerekeje ku mwamikazi, umuryango w'ibwami ndetse n'abaturage b'Ubwongereza muri iki gihe bari hamwe mu cyunamo. Naho umuyobozi w'igihugu cya Ecosse, kimwe mu bigize ubwami bw'Ubwongereza, Nicola Sturgeon, yavuze ko iyo nkuru y'incamugongo yamuteye agahinda. Nicola Sturgeon: nababajwe cyane no kumva amakuru ko umuganwa wa Edinburgh yashengeye, nkaba ku giti canje nihanganishije nye n'icubahiro umwamikazi hamwe n'umuryango wose w'ubwami. Ubwa mbere na mbere yari umutware, akaba sekuru na sekuruza wabo bose uyu munsi bari mu gahinda ko kubura uwabo, na cane cane umwamikazi yabereye umutware kumara imyaka 74. Twese dushobora gutegera umubabaro atewe n'uko kubura. Umuganwa Philip naho yabayeho mu buzima bwo gukorera igihugu no mu bwitange bukomeye ku mwamikazi, yari afite imigenderanire yihariye na Ecosse, yize amashuri muri Ecosse, kandi uzi yuko yanejejwe n'igihe cyose yabaye i Moray, yanakoranye igihe kirekire nk'umuyobozi na kaminuza ya Edinburgh. Naho musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby we yavuze ko igikomangoma Philip hatahwemye gushyira imbere inyungu z'abandi kurusha ize bwite. BBC goza imiryango rero tubandanye kubashikiriza amakuru yihariye nyuma y'ukwitaba Imana ku gikomangoma Philip. Abadukurikirana kuri Facebook rero ngira murabona ko atamasanamu ariho ni urwego rwa BBC rwo kubahiriza umuhisi. Umuganwa Philip yarakunda cyane ubumenyi hamwe n'ubuhinga, cyo kimwe n'ibijyanye n'urudandaza hamwe n'inkino, ariko azokwibukirwa cyane ku kuntu yitangira gukingira ibidukikije hamwe no gukorana kwiwe n'ikigo gikingira ibidukikije kizwi nka WWF. Reka tubibaze umunyamakuru wa BBC araba ibijyanye n'ibidukikije Matt McGrath mu nkuru mushikirizwa na Ali Yusuf Mugenzi. Igikomangoma Philip yari intirimbanyi ikomeye mu guharanira kubungabunga ibidukikije. Yakomeje kuvugira ubuhigi bw'inyamaswa ariko bugenzurwa. Yarebaga kure mu kumenya ingaruka ku buzima bw'inyamaswa ziri mu kaga ko gucika kw'isi nuko ikiremwa muntu ari cyo kibangamiye ubwo buzima bwazo. Yakoranye bya hafi na Sir Peter Scott n'ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa World Wildlife Fund mu guharanira kubungabunga ibidukikije no gukingira amashyamba afatiye runini inyamaswa ziri mu kaga ko kurimbuka. Imikorere ye yari irenze icyubahiro cy'ibwami, kuko icyo cyubahiro cye cyakururaga ibitangazamakuru bituma imbaga y'abantu yitabira ibikorwa byo guharanira ibidukikije. Ntabwo ushidikanya ko ingufu ze n'umurava we byari gutuma ateza impaka. Mu myaka ye ya nyuma yaje kutumvikana n'impirimbanyi z'abakiri bato mu guharanira ibidukikije ubwo yibasiraga ibyuma by'amashanyarazi bikoresha umuyaga biri mu mazi. Nubwo amagambo ye hari abo yababaje, ariko ku rundi ruhande hari abo yashimishije. Reka noneho dusubize amaso inyuma ku buzima bw'igikomangoma Philip muri iyi myaka 99 yari amaze ku isi. Ni mu nkuru mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Umuganwa Philip, Duke wa Edinburgh, yarafashije gukomeza intwaro ya cami y'Ubwongereza. Yagumye hafi y'umwamikazi mu kiringo c'imyaka myinshi c'ibihe vyiza n'ibigoye. Rimwe yasabwe kuvuga muri make ico yafashije. I've just done what I think is my
nakoze gushikaho nibaza ko ariho nashobora kugeza bamwe babona ko ari vyiza abandi babona ko atari vyo ngire gute sinshobora guhindura ingene nkora nikomeze nta kundi niba vyihanganira Philip yavukiye mu izinga ry'ubugiriki rya Corfu mu kwa gatandatu mu 1921. Umuryango wiwe wari wangajwe, hanyuma abavyeyi biwe bamaze kuvana acarerwa n'inshuti asaza kwiga mu ishure ry'indaro ryo muri Ecosse rya Cordonstoun. Mu gihe c'intambara yarakoze mu ngabo zo mu mazi. Igihe ca mbere gikomeye co guhura n'umuganwakazi Elizabeth ni mu 1939. Baciye bubakana inyuma y'imyaka 8. Imyaka ya mbere y'urugo rwabo yari yakanyamuneza kenshi. Philip yagumye atera imbere mu mwuga wiwe wa gisirikare, ariko ntiwatevye. Umwe mu bagenzi ba Philip yavuze yuko mu kwezi kwa kabiri mu 1952 igihe yamenye yuko Elizabeth agiye ku ngoma, ko uwo muganwa yari akiri muto yaciye amera nk'uko umengo isi yose yari imuguyeko. Yari umugabo w'umwamikazi ari ku ngoma, ariko atakibanza kizwi muri izo nshingiro afise, kandi umwuga wiwe yabonamwo kazoza wari wahagaze udatevye. Philip ubwa mbere ntivyashotse bimworohera. Yashize inguvu ziwe ku bibazo by'ibidukikije. Imwe mu ntererano yaramvye n'agashimwe kitiriwe Duke wa Edinburgh kahaye bakiri bato ibihumbi n'ibihumbi uburyo bwo gukwiragira imihingo no guhangana n'ibibazo bagenda barahura. Nyene uwo mugambi yavuze yuko imiyaga itahindutse haba mu nzira nziza canke mbi muri iyo myaka. Iyo umugwi w'abakiri bato ushitse abantu bose baca bavuga ngo ewe mana yanje abakiri bato ntiboroshe bose basigaye ari imborego sivyo. N'umugwi w'abakurikira imideri y'intambo za rock mu myaka iheze, hari naho nawe wabiciyemwo ntawe ubizi. Abantu barahinduka bakigenza neza iyo bakuze. Kuba Philip yari umuntu ashaka kuvuga adudurira ko rimwe na rimwe hari abo vyababaza. Abamunegura avuga yuko atarazi gutora ijambo ribereye bigatuma ahubuka. Kimwe mu bihe ivyo vyashitse hari mu rugendo mu Bushinwa ari kumwe n'umwamikazi mu 1986. Yabwiye abanyeshuri b'Abongereza biga ati, nimwamara ngaha igihe kinini amaso yanyu azomera nk'ay'Abashinwa. Mu ndwi yabaye iya mbere igoye cane ku ngoma y'umwamikazi Elizabeth, igihe c'urupfu rw'umwamikazi Diana, Philip yari kumwe n'umugore wiwe igihe yaca agaruka Londres atangiye kwagirizwa yuko atariko aravyitaho. Mu kwa gatandatu mu 2011 igihe yakwiza imyaka 90 y'amavuko, yemeye yuko imyaka imujanye. Yabwiye BBC yuko yagabanije ibyo ategerezwa gukora kuko ari byiza kubivamwo imbere yuko ushikira itariki yawe yo guta igihe. Nibaza ko nagize icyo mara. Ubu nshaka kuryoherwa ntiremereje imirimo, ntaca ku giti ngo sinateguye neza, ntaguma nibaza icyo ndi buvuge. Uretse n'ivyo ubwenge buri ko buranjana. Hari ibintu nacibuka ku bisanzwe ndiko ndagenda. Umuganwa Philip yari afise abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Umuganwa George niwe yari umuzukuruza wiwe wa gatatu. Uruhara nyamukuru rw'umuganwa Philip rwabaye rwo gushigikira umwamikazi mu by'ubuzima bw'igihugu canke ubwabo, cyane cyane mu myaka y'ingorane zashikiye ikirimba ca Windsor. Philip yabaye umugabo wa mbere w'umwamikazi ari ku ngoma yaramvye cyane muri kahise k'Ubwongereza. Mu ijambo ry'isabukuru ry'imyaka 50 bari bamaze bubakanye mu 1997, umwamikazi yarahayagije umugabo wiwe. He has quite simply been my strength and stay all these years, and I and his whole family owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know. Yabaye inkomezi zanje kandi akiriko muri iyi myaka yose. Hanyuma jewe n'umuryango wiwe wose tumufitiye umwenda urutu washobora kutwishuza canke tutazokwigera tumenya uko ungana. Ubutumwa bwo gukeza umuhisi Duke wa Edinburgh bubandanya gushika buvuye hirya no hino ku isi. Umushikiranganje wa mbere wa Australia Scott Morrison yavuze ko uwo muganwa ngo yari kimenyetso cy'urunganwe rutazosubira kuboneka. Umwami Philip w'Ububiligi yarungitse ubutumwa bwo guhoza cyo kimwe n'ibihugu nk'Ubudagi, Malta, Lithuania na Denmark.
iki ni ikiganiro kidasanzwe ku rupfu rw'igikomangoma Filipo. Reka noneho twumve uko umwuka wifashe mu gihugu hano mu Bwongereza imbere nyuma y'inkuru y'urupfu rwe. Mugenzi wanjye Prudence Ngiyumva yabikurikiranye, turi kumwe nawe muri aya makuru. Prudence, byifashe gute? Jacques, kuva inkuru y'urupfu rwa Duke wa Edinburgh Philippe yatangazwa n'ibwami ahahinga saa sita n'igice ku isaha hano mu Bwongereza, usibye abategetsi batandukanye hano mu Bwongereza ndetse no ku isi hose n'abaturage basanzwe bagiye ibwami ahazwi nka Buckingham Palace gushyira indabo ku marembo ya Buckingham. Ariko rero nyine ku rupfu rubaye mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus, ibwami basabye abantu kwitwararika no kudaterana ari benshi, ahubwo bagashishikariza abantu gutanga ubutumwa bw'akababaro binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyangwa se babashaka kubyerekana ko bababajwe n'urupfu rwe bagatanga inkwererano ku miryango ifasha abari mu kaga, izwi mu rurimi rw'icyongereza nka charities. Royal Standard rero, ibendera ry'ingoma y'ubwami, ibendera ubundi rizamurwa gusa iyo umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari mu ngoro, ubu rizamuye kugera hagati mu kimenyetso cy'icyunamo. Hanyuma ku bijyanye n'imihango yo kumushyingura ho hari icyari cyatangazwa? Byatangajwe n'ibwami ko umurambo wa Philip uzaruhukirizwa ahitwa Windsor Castle, ni imwe mu ngoro z'ubwami ziri ahantu hatandukanye mu gihugu. Azashyingurwa muri chapelle yitwa St George. Ariko rero ntabwo itariki n'umunsi azashyingurwa biratangazwa, gusa tuzi ko nk'uko byatangajwe n'ubwami ntabwo azashyingurwa mu muhango wo ku rwego rwo hejuru uteguwe na leta, bya bindi bizwi mu ndimi z'amahanga nka state funeral, nk'uko byari bimenyerewe ku bantu b'abanyacyubahiro bakomeye. Ibi ubwami bwavuze ko ari icyifuzo yifuje mbere yo gupfa, ntabwo ngo yashakaga ko bizaba ibintu biremereye cyane. Kandi rero ibwami banasabye abantu kutagerageza kujya muri iyi mihango yo kumusezeraho, kubera ko ngo igihugu kigihanganye no kurwanya COVID-19. Hagati aho ariko rero ibendera ry'Ubwongereza naryo rikazaba rizakomeza kuzamurwa by'igice kugeza igihe azaba yashyinguriwe ni ku nyubako zose za guverinoma, kugeza umunsi wa mbere saa 2 za mu gitondo amaze gushyingurwa. Andi makuru rero arambuye ndetse n'ishyingurwa rye n'igihe bizabera bikaba bizatangazwa na Buckingham Palace. Bakunzi ba BBC Goza Miryango, rero ayo niyo makuru hadasanzwe twabateguriye kwitabaruka ry'umuganwa Philippe. Yandi makuru na za video murashobora kubisanga ku rubuga rwacu bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook ukandika BBC Gahuza. Reka turaba yandi makuru yo mu karere. Nyuma y'amakuru twabashikirije ejo y'abarundikazi bafatiwe i Kampala bajanywe muri kimwe mu bihugu by'Abarabu mu buryo butemewe n'amategeko, igipolisi kikaba cabwiye BBC Goza Miryango ko cyagomba kubasubiza mu Burundi uno munsi nyene twamenye yuko hari abandi barundikazi barenga 30 bamaze iminsi bafatiwe i Nairobi, nabo bari mu nzira yo kujanwa muri kimwe mu bihugu by'Abarabu mu buryo butemewe n'amategeko. Goza Miryango yamenye ko nabo basubijwe i Bujumbura uno munsi. Mugenzi wacu Siyaki Muhawe nayo niwe yakurikiranye iyo nkuru. Ubu tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone. Siyaki, ni waba unyumva, abo bantu bafatiwe he, bafashwe gute? Abo bantu Robert bana abantu bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, benshi bari bamaze iminsi bafungiwe ngaha mu busho butandukanye bwo muri Kenya. Abatahukanye umunsi bakaba ari 34. Ko basubijwe inyuma byakozwe gute? Byakozwe n'ubutegetsi bwa Kenya cyangwa byasabwe n'u Burundi? Subwa mbere aba bagore basubizwa mu Burundi kuva uyu mwaka utangura hamaze gusubizwa mu wundi nk'abagore barenga 100 bafatwa bashaka kuja hariya mu bihugu by'Abarabu muri rwa rudandazwa rutemewe n'amategeko, aho ngo babajanywe gukora imirimo yo mu rugo. Subwa mbere rero hari inkuru zivuga ko hariho ugufashanya hagati ya Kenya n'Uburundi muri kino gihe kugira ngo aba bagore baba mu Burundi bashobore kuza barafatwa hama basubiza inyuma, hongeye harondegwe n'abafise uruhara muri urwo rudandazo. Siriyake, subwa mbere abakobwa barundikazi bajanwa muri ivyo bihugu by'Abarabu, nawe umengo warigeze gukubitirayo mbere uranibonera bamwe muri bo, hari abashikayo bagatakamba bati mbe twosubizwa gute mu Burundi, bakavuga atayo tuhaboneye ntabaho. None bigenda gute mu gihe bazi ukuntu benshi bamererwa, bigenda gute ngo bagume bagenda?
ibyo biragoye kumenya ariko umuntu agerageje kwihweza ni ukubera ngira ngo imirimo itakiboneka muri kino gihe ariko kandi ugiye kwihweza uko bigenda abo bagore abandi barababwira ati ibintu byifashe neza bashaka kubagurisha baronkamwo inyungu nyinshi bababwira ko hariya bimeze neza kandi ni gake n'abavuyeyo bamerewe nabi bashobora kuronka uburyo babonana n'abataragenda kugira ngo bababwire uko hariya byifashe kugira ngo ntibashobore kujyayo ni waba washoboye kuvugana n'abajejwe intwaro cyangwa umutekano mu Burundi kuko gutwara abantu bangana uko ni ukuvuga utegereza kubasabira impapuro z'inzira utegereza kugira gute ntibijya bishika mu Burundi bakavuga bati turakesa aba bantu ibyo muri kino gihe hariho igikorwa kiriko kirakogwa nk'uko nabwiye n'abantu bari mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu aho usanga bagenzura abantu bose bashaka gufata ingingo bashaka gufata ingendo ariko rero nibyande bavuga mu Kirundi yuko umuntu acunga afashe imigambi inyoni nazo zifata iyindi hari inkuru zivuga yuko ubu basigaye baca nko mu gihugu ca Uganda nk'uko twabivuze mu makuru yacu y'ejo kubera babonye yuko ngaha nayo basigaye babafata hari n'izindi zivuga yuko bashitse ngaha rimwe na rimwe baca bahindura ubwenegihugu bakabaha impapuro z'uko zibaranga yuko ari abanyakenya ikindi naco nuko rimwe na rimwe barungika amapasiporo imbere hama bakaza n'amaresepasi kugira ngo yerekane yuko baje muri Kenya batariko barabandanya muri biriya bihugu ni ukuvuga rero yuko ugushika usanga hariho uguhinyanyura bitandukanye hanyuma ababa bari muri bijya bihugu nabo batakamba gutahukanwa mbe barafashwa amatwi gusumira icyo ntacyo turashobora kumenya rakoze Siriake twavuganye twariko turavugana ari i Nairobi reka imbere yuko tubandanya tubanze duha akanya Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga uno munsi akaba aganira na muganga ku ndwara y'ibivyimba byo mu nda Ngiriho neza indwara y'ibibyimba byo mu nda bita adenomyose nimwe mu zikunze kwibasira abagore muganga Alphonse Butoyi aratubwira uko iteye adenomyosis ni indwara ifata muri nyababyeyi ubundi nyababyeyi igira ibice bitatu hari agace k'inyuma k'agahu gato gapfuka inyama ya nyababyeyi muri rusange bita sereuse hakabaho n'igice kinini ariyo nyama nyayo yitwa myometre n'akandi gace noneho kajyamo umwana ari nako kavamo imihango bita endometre ako gace ka endometrium hari igihe kayoba niko nabivuga uduce twako tukaba twajya muri iyo nyama nini ari cyo gice kinini kigize nyababyeyi myometre icyo gihe rero mu gihe umugore ajya mu mihango nako kitwara nk'aho akari mu mihango mbese kava amaraso ayo maraso akagenda akavira muri iyo nyama bikagenda bikamera nk'ibibyimba ibyo twita kyste cyangwa cyste birimo amaraso muri myometre cyangwa icyo gice cya nyababyeyi cy'inyama nini nibyo twita adenomyose mbese bijya gusa n'ibyo twita endometriose ni uburwayi bwo bujya ahandi mu bindi bice ako gahu k'imbere kajya mu bindi bice bitari mu nyama ya nyababyeyi hanyuma mu by'ukuri tuzi ko muri endometriose bavuga ngo ikibitera ntikizwi no kuri iyi ndwara niko bimeze no kuri iyi ndwara ahanini ni nkako bimeze ariko abaganga bamwe bagenzi bacu bagiye bakora ubushakashatsi hanze byagiye bigaragara ko nk'abagore babazwe kuri nyababyeyi bakunze guhura n'icyo kibazo cyane ko mu gihe cyo kudoda cyangwa cyo kwegeranya inyama ako gace ka endometre cyangwa endometrium gashobora kwinjira kakaba kafungirwa muri icyo gice cya nyababyeyi bikazavamo nyuma y'igihe runaka adenomyose. ubwo se iyo bigaragaye bitinze nta ngaruka biba byarateye umugore kubo bigaragara hakiri kare bishobora kubatera ibibazo bya mbere ni uguhora bababara mu gihe cy'imihango na nyuma yaho gato akagira ububabare budasanzwe hari n'abashobora kugira ikibazo cyo guhora bakuramo inda kubera ko igihe aratwita inda ikajya aho ngaho kubera ibyo bintu by'amaraso byibumbiye aho ngaho
bitera umubiri gukora ibyo bita auto anticorps. Ni nk'ubutabire buba mu mubiri bitewe n'ibyo bintu, umubiri ugasa naho wirukana inda, ugasa naho urwana n'inda irimo, inda ikaba yavamo. Niyo mpamvu kenshi dukunze no kubishakisha ku bagore bagira ikibazo cyo guhora bakuramo inda igihe kirekire. hanyuma aho ni ku mugore wenda ukiri muto utarakwiza ya myaka mwatubwiye hagati ya 40 na 50, nyuma yaho se iyo myaka kenshi yageze muri menopause ntabwo yongera kubabara, mbese nta kibazo agira. Ariko nko kuba agira ibyo bintu byo kubabara, cyane ko hari n'abatinda kujya muri menopause, akaba yagira nko mu myaka 55 akibona imihango. Abo kenshi hari imiti myinshi tubaha, ushobora kubaha imiti ya za progesterone yo kugabanya igihe cy'imisemburo ya progesterone kugira ngo idatuma imihango iba myinshi ikamubabaza, cyangwa tukaba twanayihagarika dukoresheje ibyo bita agonist za LH mu gihe runaka cy'ukwezi, amezi 2-3, cyangwa tugakora ibyo bita thermocoagulation, cyangwa tukinjira ahari ibyo bibazo muri myometre tukaba twahashiririza. Ibyo ni uburyo bumwe bukoreshwa kugira ngo dufashe umugore kugira ubuzima buzira umuze, adahora babara mu gihe cy'imihango. hanyuma izi ndwara zifata abagore izihoraho nk'izi ngizi bavuga ko zikunda kwibasira cyane imibereho y'umugore ya buri munsi, no kuri iyi nuko nguko. Navuga ko nabyo bimwangiriza ubuzima bwe, kubera ko ahora ahangayitse ko najya mu mihango ari bubabare. Abenshi ni nabwo bakurizamo gusiba mu kazi. Nababwira ko igihe cyose ubyirutse ugira imihango ikubabaza, ugomba kwihutira kujya kwa muganga, cyane cyane ko nka adenomyose ni indwara igaragara mu bitinze muri za 40-50. Icyo gihe byibuze dushobora gutinza ingaruka zaterwa n'iyo adenomyose. Ntabwo wakwiyicarira mu rugo ngo wicecekere ko nta kibazo, ko bishobora kukuviramo ingaruka mbi arizo z'ubugumba. Muganga Alphonse Butoyi wadusobanuriraga kuri imwe mu ndwara z'ibibyimba zifata abagore. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali mu gasano k'amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga ku bibyimba byo mu nda. Kuwa gatandatu nk'uko bimenyereye ni imvo n'imvano. Ejo rero izibanda ku matate ari hagati y'Abanyabuganda bafite inkomoko yo mu Rwanda batumvikana ku nyito bari basanzwe bitwa y'Abanyarwanda. Hari abavuga ko kubera ingorane bakomeje guhura nazo zo kwitiranwa n'u Rwanda ndetse bakavuzwa uburenganzira abandi banyagihugu ba Uganda bafite, ngo igihe kigeze ko bahindura izina bakitwa abavandimwe aho kwitwa Abanyarwanda bo muri Uganda. Ntimuzacikwe rero n'ejo kuwa gatandatu ku masaha asanzwe. Robert, garuke ku nkuru yihariye y'uno munsi. Kirimba cha Buckingham Palace nga mu Bwongereza cyatangaje ko Duke wa Edinburgh, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza, yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Umuganwa Philip yarafise imyaka 99, akaba ari we yaramaze igihe kirekire nk'umufasha w'umwamikazi muri kahise ku Bwongereza. Duke n'umwamikazi bari bamaze imyaka irenga 70 babiranye, kandi umuganwa Philip yahebeye imyaka myinshi y'ubuzima bwiwe ku bikorwa by'ubwami, akorera igihugu ari impande y'umwamikazi. Yagiye mu zabukuru mu ci y'umwaka 2017. Mu rwandiko rero yashikirije, umwamikazi yavuze yuko ababajwe no kubura umukunzi wiwe w'ibihe byose. N'amakuru yaragarikiwe na Prudence Sengiyumva, mwari kumwe na Robert Patrick Misigaro na Jacques Nitegeka. Mugire umugoroba mwiza.